Tugire Kristo. Jewe nitwa mazina Innocent Mvuyekure, gisata ca Kabanga kimwe paruwasi ya Murore. Abasanzwe ndi indemesha y'ugwaruka niyo paruwasi nyene ya Murore. Nkaba naherekeje ugwaruka kuva muri paruwasi ya Murore aho bari bitavye ihwaniro ry'ugwaruka, ihwaniro ryatunganijwe rwego rw'amavikariya muri diyoseze yacu ya Muyinga. Ihwaniro ryatanguye ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'indwi ku kwezi kwa kane, rikaba ryasozere kuno munsi wa kane igenekerezo ry'icenda. Ugwaruka rero rwarahimbawe cane ku byo bari bateguriwe, cane cane inyigisho. Twahiriye ku nkuka ya misa yugurura iryo hwaniro, yarirongowe n'icariho c'umwungere muri vikariya ya Kanyinya. Ugwaruka rwararenga 500. Ku nyigisho bahawe, barashoboye guhabwa inyigisho zishika kuri 2. Inyigisho ya mbere bahawe na Patiri Jean Baptiste asanzwe ari umwariho w'umwungere muri vikariya ya Kanyinya, uko twosenga umutima no mukuri. Hanyuma inyigisho ya kabiri yari ijanye n'iterambere yuzuye kandi rirama. Inyigisho yashikirijwe n'ubusanzwe arongoye ubutumwa bw'abarayike muri diyoseze, nyakubahwa Patiri Wilfred. Ego mwizo nyigisho uko ari 2 barahejeje baronka umwanya wo kubaza, ariko ibibazo ugwaruka rwabaza vyari vyinshi cane, maze ko ugwaruka hasanzwe bafise ibibazo vyinshi na cane cane kubijanye n'ijambo ry'Imana, ivyo dusoma muri Bibiliya nyeranda, mbere kandi barabaza n'ivyo basanzwe babona mu masabamana. Nyakubahwa Musenyeri Protazi yahejeje nawe araza arashikiriza indamutso ugwaruka, ko nawe yahejeje araza aradusozerera ku nkuka ya misa. Yarihimbaye cane, yigishije ugwaruka kandi nagwo ruheza ruriyumva kucaho bagira bati izi nyigisho zari zikwiye kuza ziragwizwa kenshi kugira ngo ugwaruka ruhere hamwe rwiyumve. Mbere baranasabira n'abakuze ngo nabaheze baze bategurira inyigisho bene izo, ati nabo zoheza zikabakirurutsa. Tugire Kristo.